nandi wo vraiment washanitukana sana kandi ntaco bahindura bro kandi ahubwo rero umuntu atabizi nuko ariko arantuka abariko arana promoting kuko ntushobora kuvuga umuntu atari mu kazi abariko aratuma umenga imiziki yawe iguma ari mishasha nuko bigenda je rero vraiment umuntu wese ashobora kuba yaramburiye indero canka akiyimburira je namubabari atarabikora kuko abafise imvo ziwe mugaje ntazonzi inyungu ziwe ni wazizi ariko je nta kibazo nifitiye vraiment Imana irampezagira ibintu by'uwanje biri ku murongo bigenda neza sishobora kuraba inyuma ndaba abantu nkabo wapi mugico no mubwira coco azoza ari yumvira ari kuri micro avuga ibihe ari kuri kamera avuga ibimeze gute canka abona naramutsitaje nimba ababaje nuko antije impuzu akanyandikira inbox akambwira ati wewe vraiment urembwa kweri kubera ibi nibi sinabikunze hama rero je nanje nkiyeskwiza kuko nshobora kuba namukoshereje je ntabizi kabisa urabizi je ngene meze vraiment nakoshereje umuntu sinzira ntasavye imbabazi ibibazo bibiri vya nyuma gyace dusozera ikibazo ca mbere kiravuga giti byari nabonye inkuru zipostinga hana hariya ngo simbizi ngo waramukubise simbizi wasema vumba wewe numvise uri kurambaza ibintu vyinsa ko gusa vraiment navyumvise nyenda ndavuga ati just ingwana my brother just ingwana kabisa ivyo ntavyonzi naco ndabiziko kubera ko yaraje ku mutwenzi baramuzibira ku muryango nariko nije nari umusekirite yashaka kwinjira ku buntu nayo nije nari umusekirite naciye mbona pose ivyo nibindaba my brother oya cyo nibindaba kabisa narikubwiye wewe bareki babandanye bivugira ariko je nta mwanya mfise kubivuga ko kabisa mu gusozera hari abakunzi benshi bari hanze ku mutwenzi bari biteze kukubona nka B-face hari n'abakwiswe inkoni n'igipolisi bivanye nuko hari huzuye ku mutwenzi hari abantu benshi nivyari gukunda yuko abari hanze bashobora kwinjira kumbure hari abari hanze babajanya gahari baravuga ati isho ya B-face nitwayigiyemo hari cyo shobora kuvuga ko abo bantu batashoye kuronka cyane kugira ibako ryo kwinjira indani Jenny baza yuko kweri no basaba imbabazi ikibanza nico cabaye boss ni cabaye gito abantu nibo babaye benshi kubera amatike twateguye yaraheze hama turavuga ati tukarenzako hakagira umuntu apfirayo twebwe nito tubizira kabisa rero mu gihe wateguye neza security na protocol ukabona ati ahantu no kugira ngo urengane hageze n'igihe umuntu kugira sohoke bamubwira ko atashobora gusubira kwinjira urumva ko bitari bikenewe ko abandi bantu binjira so je kubganje naranezerewe nabaje kundaba mugabo kandi ndababazwa nabaje kundaba ariko ntibambona kandi urumva sinaje nari no kuri affiche je nyene nari kubona abandi artist hari habari baje kuraba Dramati baje kuraba Double abaje kuraba Mokenzi canke Kiriku canke We Love Music hama bagenda batabonye so batwihanganira next time ngira tuzorondera umwanya n'ahantu hagutse dushobore kubaririmbira vyoroshe baze bose atanu mwasigaye inyuma kabisa reka ndagushimire cyane B nukuri nanje ndashimye cyane Imana guheza giti amen wakoresheje agatoro ka uradusanga aho turi naco bitwaye bro n'ikindi gihe unkeneye nzoboneka gusa igihe cyo bacarashitse ukandondera ntundonke sinari bwabe free kabisa mugabo nukuri nta ngorane nimwe ku bantu rero ku bantu bamwe bama bari ko baravuga ibintu bidakenewe ku mantu uziye ku izina y'umuntu kuri brand y'umuntu ziza ziri positive nivyo kwa mabiri negative gusa nawe burimwo kandi je ndavuga positive ariko kenshi uzana ibintu biri contraire gusa zorabe ni navuze ko vyagenze byose wowe ukunda urusaku cyane uzana n'abantu abantu mwengo mwabanje kuyagatubiza ujya tumukorere ko gutya urumva twavuganye bijya muzobigabanye amavizi muzaronka nta ngorane mutarinze gucafuza umuntu ariko nashaka nababwire je banyita rap yuda rap command rap punch rap king ntabwo bana bumwe mfise umuntu nyene aravugana nka kujya kwimbwa isuze kuri beach mimi namusikiliza alafu naendelea na kazi zangu kabisa fresh pamoja man Yesu akuzi wa Star TV mani bayisagire cyane bavuga ati fasharofaje twese turi ngakubira twafashijwe ndaza gukubita link muri commentaire abantu batararaba indirimbo ya B-Face indirimbo yitwa Nosara iri kuri chaîne yanje yitwa Official B-Face kabisa ama kandi nshimira abafana bose bava bakagera ariko bayakira neza ni hit song kabisa naragiye kuva ku munsi wa mbere ndayisohora gushika no munsi ndavye ingene bayakiriye vraiment ni hit song so babandanye bayivibinga kandi abataragira subscribe bayigire kuri Star TV no kuri Official B-Face hama kuri TikTok nitwa Official B-Face ndacakeneye kandi aba followers benshi na Instagram nuko nyene na
na Facebook nitwa Bface on the floor, Twitter ni official Bface, aho ushoboye cyane kumva tuyo koresha za Instagram Yeah, Facebook tugerageze. bari bayugaye Yeah. dukoreshe Instagram TikTok urumva ko umunsi bugaye Facebook tuzoca twimukira kuri Instagram niko bigenda muzimenyere zose kugira ngo dutere imbere. Ejo narinze guca kuri Star TV ukabona ko nashize ikintu hanze utarinze kuja kukirondera kure. So murakoze mwandanye mu vibinga indirimbo yanje yitwa No Sara. Thank you. Ariko wabwiye nyene wayibonye gute? Indirimbo irarenze man. Irarenze. Ahubwo John K ararenze muta. Ya video yazifashe. So yazifashe abona mu director niwe yavuga ati tuja hajya no matere nakina amafilme no kuvuga arazi script bikene. Video irarenze. Yego cyane. Ejya kantu ari kuragira ko Yenda kaya karoroshe cyane. Yeah, bakakweretse rimwe ububisho bubuhejeje. So shimira na team yose yafashije hariya. Shimira kandi no media. Kabisa. Shimire abantu bose bamfashije ku bintu byose kuva iyi preparation y'indirimbo kugira isohoke na concert n'abaririmbyi bose Imana ibayezagira hamwe n'abafana. Nibuka music igiriwe ngo Bface azwafataza kabisa. Kagiye Osrat. Nakina bro. Bagize ubwoba bi. Isi yose ndayirimo wanje. Thank you so much. Big up Mani guheza gito. Murakoze cyane.